ndiko ndaraba je kabisa nabonye ko M23 yamaze gufata Uvira je ndiko ndabona kabisa kabaye aba bamwe bahora bagwara imitima je ndabona kabisa Uvira yamaze kwafata bo reka nkubwire ikintu kimwe yego franchement parlant M23 yamaze gufata Uvira ariko mu ndoto uzi impamvu ariko rero bagiye bora musesanguzi ntago twari bwagire pardon gato sindaguciriyemwo ntago twari bwaramutsa abantu ntago twari bwaramutsa abantu rero ndabakiriye kwanza mu kiganiro nce ndanabaramutsa nawe ndakwakiriye mu kiganiro ndabo twinjira mu kiganiro vraiment abantu bakuye mu isoko urakoze cyane kunyakira ndaguhaye ikaze nanje cette fois ego urakoze cyane ikaze abagikwana twe mu kiganiro urakoze cyane imbere yuko tuja mu bindi reka udufashe utubane tubwiye kwanza amakuru ari ku rugamba ariko aravuga ku mirongo y'urugamba bimeze gute bo ku mirongo y'urugamba ndiko ndabona ibintu byakomeye uti byakomeye gute muri Runingo hagaragaye kolone y'abawazarendo bivugwa ko bari kubegereza kuranforsa ibirindiro hano muri Kiriba kugira ngo bakaze umutekano abampaye amakuru ngo baje gukaza umutekano w'igisagara ca Uvira ibiro biri ngaha mu gihe turiko twumva ku rundi ruhande nabo bakomeze kwirundaniriza hajya muri Sange no mu micungararo yaho ariko tuje kwanza muri Mwenga twaberetse ifoto kare yaho drone za FARDC n'indege none hari muri Warungu hari muri Warungu yaho drone za FARDC zagavye ibitero tubabwira ko no mu bindi birindiro naho nyene ibitero byariko biraba amakuru turose kuri mugoroba nuko hagaragaye ibiziga canke imivyimba y'abasirikare b'u Rwanda bishwe n'indege zitagira abadereva za FARDC bagera kuri 43 aha ni muri Walungu ariko ku rundi ruhande muri Itombwe lokalite bita Rurenge aha hantu habaye ibidasanzwe ni nyuma yaho habaye imigwano myinshi yahuje abawazarendo ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda aha hantu kabisa igisirikare cy'u Rwanda cyatakarije naho nyene abasirikare batari baki ni muri rwo kurikirane guko twavuga ko hariho uruhigi aba coalition FARDC kiragira kuri M23 na RDF tutibagiye na inigisirikare cy'u Rwanda turabona iyindi ambiscade itari yoroshe ambiscade bateze renfort ya RDF yariko irerekeza hariya hafi ya Mweso iyi ambiscade nako yabereye hafi ya Mweso ni kilometero 5 gusa na Mweso yabereye mu gace bita Kivuma sinzi ko bavuga Kivuma cyangwa bavuga Kivuma ntabyo nzi no kuvuga abasirikare bose bari mu modoka yo mu bwoko bwa Jeep bashanye n'imodoka bahiriye muri iyo modoka turabona iyindi migwano nyene hajya muri mu gace bita Kanyanguhe muri Kanyanguhe naho nyene habereye imigwano itoroshe aho abawazarendo byarangiye bari ko bivuga amazina ni nyuma y'igitero cyari cyagabwe n'inyeshamba z'u Rwanda kabisa bari kumwe na FCM 23 amazi biza kurangira bigonze ku ipoto ya wazarendo bari bashinze mumbe ko ari defense wazarendo yari yakoze tubandanye ku mirongo y'urugamba muri Warikare naho nyene haravugwa iyindi ambiscade yahabereye mu gace bita Burusambu muri Burusambu habaye ambiscade ni muri groupement aha ya Bukombo habaye ambiscade naho nyene igisirikare cy'u Rwanda kirahatakariza nayo aho bita Bukumbigwa muri groupement ya Kisimba habaye imigwano itoroshe aho twagiye kuronka amakuru avuga ko hagaragaye ibiziga cyangwa se imirambo y'abasirikare b'u Rwanda igera ku ndwi hamwe n'inkoho novuga
bon sinuje kuvuza muvugo bwoko bw'inkoko sinde umusirikare Ego. nabibonye aho byari byanditse mugabo Ego. ni hari inkoho zigera kuri 13 zashoboye kwigarurirwa n'aba wazarendo. Ego, urakoze cyane kuri mwe utubwiye utumenyesheje biri ku mirongo y'urugamba. Ariko rero mu gutanga ikiganiro bwana Musasangozi turavuga kuri Uvira. Ndakeneye kabisa ugira icyo tubwiye kubera yuko hari abamaze kumva amwe mu majambo cyangwa ku bitangazamakuru by'u Rwanda biko baravuga kabisa bakuze umutima. Ndashaka rero ubwire icyo bivuzeko. Bo ngomba nkubwira ikintu kimwe buriya izi ntambara zikaze cyane muri guerre médiatique niho zikaze. Yego. Hariko harasohoka amakuru sinzi ko noyita amakuru y'ubutasi sinzi ngene noyita ariko yerekana plan u Rwanda rwapanze sivyo u Rwanda turiko turabona ibitangazamakuru byabo byemeza ko Uvira yamaze kuzunguruka. Yego. Sivyo mu byo twakuye ibwina hariya bo bariko bavuga ko bakeneye ko M23 ba niyo RDF bien sûr bapambana bagasubira gushika mu gisagara ca Uvira kugira ngo zangabo za MONUSCO zivugwa zigomba kuharungikwa zize zihasange abasirikare b'u Rwanda aribo bahari. Aha rero ico ndahabona ni giki biramutse bigenze uko abasirikare ba MONUSCO bakaza muri Uvira hafiswe n'igisirikare cy'u Rwanda RDF mwumve ngo RDF bizoca bigenda nka kujya bimeze muri Goma niko biri mugabo ndiko ndabona ukwisuganya kudasanzwe kwa coalition ya FARDC kubera ko nimba bashoboye ndabite gushusha umutwe iki gisirikare cy'u Rwanda bari kumwe natwigwaneho hajye hejuru mu misozi ya Fizi ndetse bikavuga ko na Minembwe uyu mwanya bamaze kwicaramwo ucamva yuko ibi bariko baribaza bamaze gufata Uvira mu ndoto. Nivyo niko ndavuga kubera ko M23 ubushobozi bwayo turaza aho bahagaze turamenyereye ni plan bakoze ni kujya kuntu batakambye tiyamara dohani muhamagare tudweguruke twisuganye gushasha dushoye kugaba ibindi bitero. Gusa hari ikintu kiriko kirantangaza kuri leta ya Kongo. Leta ya Kongo bariko barabona izi regroupement z'abasirikare bw'igihugu cy'u Rwanda aha mu micungararo ya Sange. Wayi bataduza drone ngo babikize. Donc akora ceye. Inkunda je sais pourquoi Doha yavuze souvenez-vous muri Seserof. Doha yavuze mwibuke muri Seserof. Mugabo Doha ije kwibutsa ko bari muri Seserof kubera igisirikare cy'u Rwanda kigeramiwe. Kubera kandi bazi umutego igihugu cy'u Rwanda gifise cyateze byo gushwa hari ibintu ntatahura franchement pas. Yego. Hari ibintu ntatahura. None bigenda gute leta ya Kongo igiti kiyikore mu jisho inshuro zirenga zibiri kabisa bigenda gute ubu muri Minembwe beguye kandi hakoze indege cyane muri Nord Kivu irane domeme none gute aka kasange ariko bazaniye ko ngo mwibuke ko muri Seserof igihe u Rwanda rwaduza amadrone kamikaze rwica abawazarendo n'abenegihugu bakongomana babahora ubusa ko batakomye induru mwibuke Seserof. Buriya rero c'est vrai leta ya Kongo iri très fort muri diplomatie n'abafatanya ibikorwa babo bien sûr no ku mirongo y'urugamba mugabo twiriko turabona hamwe n'ahandi umenga hari ukuntu bariko baragaragaza intege nke mu buryo kandi butabereye kandi mu buryo novuga butari bukwiye kubera ko nimba ari ibihano bofatirwa kubera ko batukumira bakabifatirwa mugabo bakikura umwansi imbere bakamwirukana. Aha muri Sange hariho amabataliyani arenga 10 y'u Rwanda. Mwibuke ko ejo barungitse batawe 6 ku murango mwijo barunka 3 hari abasirikare 9,000 bavuye muri Mwenga. Hariho abasirikare ba Sebitama bavanye hejuru sinzi kare Sebitama ntabyo Sematama ni Sematama voilà sivyo bavanye hejuru muri Minembwe
baza guhungira ngaha abo nabo ubwo bariteguye kuza gukora operation. Hari abasirikare bari muri Uvira za Panzi n'ahandi hatandukanye sivyo baje ngaha hafi ya Sange. Why not batoduza drone ngo babikize batuhagurutsa Sukoyi? Nanje msisanguzi nje kibazo nari ngoma nkobaze kari nawe kubajije ndakubaza ati eske nimba byoshoboka akaba ari plan B akaba ariyo barimwo ubu bariko barakora kuko urumva neza n'ubwo babize ngo mu vyiyumviro bikaramuka bitabaye ivyiyumviro kabisa hano hantu igiti kikabakora mu jisho irigira kandi nk'umusesanguzi biragenda gute kandi bo reka tubishire mu buryo buri positive. C'est vrai twebwe nk'abarorerezi hari imitego batega tumenya mu nyuma sivyo ariko nk'abana b'abantu il faut que tuza turagaragaza amakenga yacu sivyo. Ubu je ndi muri yamvuga ivuga ngo si ça serait moi je l'aurais fait hama suite nkasima kabisa aho ni jewe nukuvuga nk'ubu yaba yari nka jewe ndabikora umva nuhagukije amadrone yose n'amasukoyi wenda nkafata navyo bikompora bateza nimba ari imihini navyo nzi nkabacucagiramo kabisa hama bikurikira nkasima la suite kujya Kagame ameze mugabo urumva nabo bafise indi mikenyuro yabo bariko barakorerako mugabo imikenyuro ituma twebwe abene gihugu turemerwa mu mitima kabisa tuguma turemerwa. So niyo mpamvu rero buri iyi ntambara batakagomba kuyikinisha. Hari uwo twako tuvugana avuga ngo buriya ngo umudefenseur mwiza nuwataka kabisa umudefenseur mwiza nuwataka so wundi arindira ibimuza ko ngo adefende no urataka kugira ngo ntibakugire ntibakwaproche. Haro leta ya Kongo ihagabiri kabisa nive mwitiro irimwo kujya babikoze muri Minembwe bakoze operation y'imisi 5 successive bikarangira bujya buce bwose babufashe naziya mbwebwe baziboshe nibabikore no ngaha nene baramuka bakoze bana msesanguzi eske wavuze yuko uwe ari nka wewe ubikoze uvuga ati nta suite ziza zose nta ngorane boramuka babikoze uko suite zo bizaye kuri Kongo. Souviens-toi yuko hari abanyamurenge bateretswe muri Kamanyora nka sacrifice urumva leta ya Kongo ishobora gukora ya mabombe bo samedi bararashe na drone mwisange mugabo urumva nyene ntibari bwire groupe nkuko mugabo nkubu bitegura iki donc ari kigwi baramutse babikoze probablement ndabona ko cyo bashika kuri umugambi wabo baca birara muri babene gigo abanyamurenge ati mwabonye leta ko nizanya amadrone nikubise na Sukoyi muri babatutsi ntubu rero birahindutse turavuye muri vya bindi uri tuje mu Rwanda gutabara ubwoko bwacu. So iyi ni inzira imwe ndabibona. Iyindi nzira nayo icatumye Doha icitumiza ko ikiteraganya ibiganiro abari umutego ukomeye abari umutego burya wose sinzi ko bora umukobwa we ngira ngo ntakuze Rwanda Scovia n'umugabo none wamuye ko ari inda kaja ku rugamba oya ni ku rugamba niko ndavuga kugwana sivyo twe tukira apeti washobora gusotora intambara ukavuga uti ndamona grand frère haje kabisa wihwabira kana mufitaniye conflit ukagatandi kurushi sivyo ugaca wiruka kuvuga uti grand frère achaza reka bangwe sivyo warushira umwe yaruriye ari ugusubije uramuha urundi uvuga ndamo na grand frère azikafasha kurumu ibiro niwo mukino uri hano kuri Kongo buriya nk'ubudoya yahamagaje ati souvenez-vous c'est Serof Chiromba kabayo bikora nibaza ko bashaka kuvuga ati wewe twatiya viole amasezerano bagaca birengagiza ko bijya byose M23 imaze iminsi irikirakora ni mbona mfesanguzi ribaza yuko donc batovyimvira kandi mu minsi yahera bari zo bakoresheje kugira ngo M23 ikomeze gusugereza aba FARDC urabyibuka ndabizi cyane gose nico gituma n'ama société civile y'abakongomani ariko aragira amalerte sivyo kandi burya patience irafise igarukira ukwihangana kurafise aho kugarukira
ubu leta ya Kongo iracagwa na diplomasi Kabisa. ubundi urugamba ruhambaye leta ya Kongo yagwanye ibifashijwemwo n'aba bantu baba hafi navyo ndavuga Ego. kwari uko bagomba kwanza kugaragaza u Rwanda ko ariko rwatiye Kongo ese tu ubu byaragaragaye Ego. hasigaye yuko rero bamwe bahora bafinansa u Rwanda ndavuga ibi vyaduha bashizemwo batanabizi bavuga bati vraiment u Rwanda wexagere tu exagere vraiment Ego. tu exagere Kongo niyagukubita urushi shauri yako turaza guhindukira ico rero Cirombo nica kirindiriye aguma ahengeka ahengura ahindukiza acurika yemera kamwe nakandi kamubako mugabo arindiriye ahavuga ati assez kabisa vous avez tous vu uko nabaye menacé ubu rero hageze ko nanje yapika ca kijambo mwendere kabisa ibyo ni byo kararindira sino nabaye mu 23 barazi yuko ari supu Chai yarangi nawe nyine barizi nibibona bavuga bati tuko na grand frère ihende utunyare tukwereke niko bameze rero izi ntambara zo muri Kongo hari gesana inzigo nikuri hari igihe umuntu azumva kabati none abakongomani biki mugabo buryo ibyo barimwo birahari ariko je nabona neza ko ino mwene Escarmonche gombi kore kabisa bapime gusa bakore kuri Uvira je nabonye neza ko Kigali yasugereye Uvira batarayifata nageze kuvuga ko bazoyifata mugabo batazoyibamwo incandongera kandi iti buriya Uvira kuyifata izo bitanzwe na FDNB yego kandi mwarabibonye Sibere bien FDNB yayitanze FDNB yari ropriye Uvira barayinjiramo yego mugabo ku mbono yanje cette fois ndabona ko FDNB idashobora guseda Uvira ega FDNB hejuru yo kubaha amategeko barakenera kiriya cubahiro ko kibagumako FDNB ni gisirikare cubashwe je dis bien ku rwego rw'isi kabisa sinzi ko mwakurikiranye amajambo uriya president wa Amerika Obama yavuze ku gisirikare cy'u Burundi ari muri n'impanuro atekereye igisirikare cy'u Burundi inyuma yaho novuga batabaye igisirikare cya Amerika muri Somalia FDNB yaratabaye abanyamerika muri Somalia bageramiwe babayeho nabi hari amajambo uyu Obama yashikirije kuri FDNB sivyo rero FDNB malgré ama lobbying malgré diplomatie barakenera nijya honneur ko bayigumya rero sinibaza yuko bazoreka kandi ngo iki gisirikare cy'u Rwanda kigaruke kumyirira imisero muri Uvira je pense pas baza gucafuza Tanganyika nabiriya byabo bahakorera nyine bakunda amafi ibi sindavyibaza kabisa sindavyibaza nibagerageze turabe nibagerageze iriterarenga ntawe ritera ingata yego mugabo mu kindi n'ubise bavuga ngo ngo umwana atari uwawe ntuvuga ngo ndagukubita aho uvuga uti kenyera tugwane kabisa reka rero tubitega umwanya yego ya urakoze cyane kuri bimwe n'ibindi duhaye ko umuco kuko ndazi ni benshi uyu mwanya yari amaze kujya mu bitaro gufata utunini two kugira ngo ntibade crise yari yamaze donc tension yari yamaze kuduga rero ndagushimiye cyane nongera nshimiye kandi abari ko baradukurikirana muri kino kiganiro ndibaza batahuye uwo bafise ikibazo ni muri commentaire duhure muri commentaire kugira ngo dushobore kubona yuko turi kumwe na mwebwe tuganira n'abadukurikira kabisa ndabashimira rero byimva mutima mukomeze kubara natwe naho butaha mu bindi biganiro murakoze